Aze nanone ku makuru n'ibiganiro byacu tubashikiriza nga kuri no monesha kure yacu aina yanyu Amakuru News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mwiriwe neza abatwumviriza nga kuri Amakuru News TV turayifuriza gusozera inondwi neza turi kwa Mungu turi kwigenekerezo rya 2026 umwaka w'ibihumbi 2025 ndabahaye ikaze mwidonido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa muri uno mwanya. Hariko aravugwa amakuru menshi ariko ingingo nkuru turaza kwibanda kuri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya nizi zikurikira. Munyuma y'iko rero hakomeje kugenda havugwa ibigendanye n'amarozi ku buzima bwa ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi cndd-fdd. Hari amakuru amaze kugenda aradushikira avuga yuko rero hari amatati amwe namwe yaba yaragiye yibonekeza hagati y'imikoranire ya Variso Ndashimye mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ndetse na Rivuye ndikuriyo, aho by'umwariko haba hamaze kumenyekana amakuru avuga yuko uburozi yoba yarahawe bwaratanzwe n'umwe mu bapfumu bamenyerewe cyane nga mu Burundi. Uyu mupfumu yaravuzwe cyane mu Burundi mu gihe cyo gucikana k'umutima wa gumuhisi Petero Nkurunziza nkuko byama biratangazwa, nubwo atamatahoza yakozwe kugira ngo amenyekane neza niba koko umutima wiyo waraciye ucikana. Ariko kandi uyu mupfumu yarongeye kugaruka mu bigendanye n'urubanza rwa General Aregome Bunyoni. Uyu mupfumu nawe yarafise ikintu kiremereye cyane ndetse yarafise icyo yaraziranyeho n'aba bategetsi bombi. Bivugwa ko biri no mu bintu byapfuye kuba rero bapfuye kuba bari baziranye ndetse banahuriye kuri uwo mupfumu, mu gihe umwe kuri umwe rero yashakaga kuba yamugumana ku ruhande rwiwe, mu gihe undi rero nawe yashakaga kuba yomugumana. Amakuru akomeza kugenda radusumira avuga ko rero ibikomeje kugenda bigaragara witegereje neza amakuru yatangajwe na bamwe mu begereye Rivuye Ndikuriyo asigura ko ibyabaye byo byaratumye by'umwariko Variso Ndashimye afata ingingo yo kugerageza kwikiza uyu nguyu Rivuye Ndikuriyo nkuko byuma bigaragara mu nyuma yuko byagiye biboneka yuko uyu mutegetsi Rivuye Ndikuriyo yoba n'abafise imigambi itari myiza kuri Variso Ndashimye, aho yoba yifuza kuzohindura ubutegetsi mu Burundi nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Hari ishengesho riremere cyane Variso Ndashimye yasenze ubwo yasozeraga kino giterane cyangwa kino gikorane cyabereye Ingozi, ariko ikibabaje kinateye impungenge n'uburyo rero ibikomeje kugenda bigaragara muri cndd-fdd ari ibintu biteye impungenge ndetse binateye inkeke. Amakuru y'amaradushikira aravuga yuko bamwe rero mu bari bitabye icyo gikorane bakoreye isanganya mu nzira cyane nk'ifuso yari iriko yerekeza Igitega ndetse na communauté du cabine zoba zimukomeje gutuzo. Amakuru aradusumira akomeza kugenda asigura yuko abatari bakeya n'umubare wabaguye muri iyo saganya ukomeje kugenda uzamuka. Muraza kunyemerera tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa mu nyuma y'uko mu kanya gaheze umwari wa MTSR uhejeje gutangaza ndetse no kugaragaza neza yuko igihe bahaye ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba zamaze kuva mu mujyi wa Goma kiriko kiregereza cyangwa se kirimo kirasatigwa. Amakuru yama aradusumira canke akomeza kugenda aratugeraho nuko ikibuga mpuzamakungu ca Goma mu mujyi wa Goma cyamaze gufatwa n'umwari wa MTSR ndetse MTSR ari n'itangazo yamaze gushira ahabona. Twamaze kugenda turabona nkuko bigaragara cange nkuko amakuru yama aradutsumira. Ibi byose birerekana ndetse bikaboneka uburyo rero iyi ntambara ikomeje gufata indi ntera ndetse batari bakeya ibihugu bimwe na bimwe bikaba byatanze umuburo biriko biranasaba abanyagihugu babyo kuba bava mu mujyi wa Goma inzira zikigendwa kugira ngo bashe kuba bohungira mu bindi bice bishobora kuba bigaragaramo agahenge, mu nyuma y'iko rero bafite impungenge z'uko umutekano ushobora kuza kumera nabi cyane ukaba wozamba kurusha ibihugu birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'Ubudage. Ni bimwe mu byafashe ingingo yo kuburira abanyagihugu babyo kuba bahunze uyu mujyi wa Goma vuba.
Ikaze kuri mwe mwese mutwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, ikaze kuri mwe mwese mutwumviriza muri ano masaha. Reka twizere ko mumeze neza, abatameze neza kandi namwe mwihangane cyane, mwizere yuko Imana ariyo ishobora byose. Ikaze kuri mwe mwese kubatwumviriza bari mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura ku murwa mukuru w'ubudandaji, abatwumviriza bari ku murwa mukuru wa politike Igitega, abatwumviriza bari mu mavihe amwe namwe, amakayitiye ndetse n'ibisagara bigiye bitandukanye no mu micungararo yabyo. Turabahaye ikaze kuri mwese mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini cyane. Birumvikana hari abatwumviriza bari mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, abari muri Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, muri Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ahandi muri Zambia, Zimbabwe no mu bindi bice bigiye bitandukanye, abari mu burengero bwa Afrika, umanuko bwa Afrika na Afrika yo hagati, mwese turabateye yambu cyane. Abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese reka tubahereze ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Ari ubwa mbere tuse ngaha byonda kwanditse sabone kugira ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 mu makuru tubandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza abatwumviriza. Kandi ari ubwa mbere nyine bashitse ngaha, reka mbibutse babyonde ko hirya gatoya ahari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira bace barabamenyesha ko ibiganiro byacu bitanguye. Ikaze kuri mwe mwese, tugaruke kubikomeje kugenda biravugwa. Inkuru nyinshi mu Burundi zirakomeza kugaruka ku buzima bwa Rivuye Ndikuriyo, akomeje kumererwa nabi cyane nga mu gihugu ca Kenya i Nairobi nkuko bizoma bigaragara. Ariko kandi igiteye impungenge ndetse kinateye inkeke nuko rero by'umwariko ibyo byarakoreshejwe ku muhispetero nkuru nziza aribyo byaba byamaze kugenda birakoreshwa mu bigendanye n'aba bategetsi bombi nkuko bizoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Subwa mbere muri cndd-fdd bakomeza kugenda bagaragaza ibigendanye n'amatati. Hari bamwe bavuga yuko umupfumu waje kugaragara mu rubanza rwa Generali Bunyoni ariwe yaba yaragize uruhara mu gutanga ayo marozi cyangwa iryo shano kuri uyu mutegetsi. Binavuga ko uyu mupfumu kandi ariwe yoba yaragize uruhara mu rupfu rw'umuhispetero nkuru nziza, nubwo byemeje yuko umutima wiwe wahagaze giturumbuka. Abagumyabanga abakomeza kugenda bagaragaza ko rero ibyabaye hagati ya Generali Bunyoni aribyo bikomeje kugenda bigibonekeza hagati ya Variso Ndayishimiye n'ubundi na Nyiritseka Rivuye Ndikuriyo nkuko bizoma bigaragara. Ni mu gihe bivuga ko abatanze amakuru ndetse banagaragaza ko bo baratanze inama kuri Variso Ndayishimiye, bamusabye yuko yo kwikiza Rivuye Ndikuriyo, mu nyuma aba yatamwikijije atabundi buryo rero yo mukura mu burongozi bw'umugambwe cndd-fdd nkuko bizoma bigaragara. Ni mu nyuma y'amatati akomeza kugenda agaragara ndetse namwe mu mabanga agiye ahishwahishwe tusigurirwa na bamwe rero mu basanzwe baracungera umutekano w'abategetsi. Usibye kuba rero bihagaze bitya, reka tugaruke no kuri izi nkuru ziriko ziravugwa, harimo n'uyu mupfumu. Ubutegetsi bwa Perezida Variso Ndayishimiye bwarihenze rwose mu gutunganya urubanza rwa Generali Bunyoni, barabanje kunyegeza bimwe rero mu bivugwamwo na cane ibijyanye no gutembagaza ubutegetsi harakoreshejwe amagende ngete. Ibi rero byaratumye abanywanyi ba cndd-fdd batemera ibivugwa muri urubanza, mu nyuma y'uko hagiye haravugwamo amarozi ndetse n'umupfumu aremere cyane. Uyu mupfumu yongeye kugaruka mu matwi rero y'abanyagihugu mu nyuma y'uko Rivuye Ndikuriyo yongeye nawe kuba yofatwa nkuko bizoma bigaragara. Hano ndagira mbahereze amakuru rero akomeye cyane y'umwe mu bakozi biperereza mu ntara ajejwe rero gutorokanya amakuru rero mu makomine amwe agize imwe rero mu ntara z'u Burundi. Mu butumwa rero yabashije kuba yo duhereza aremanga ko rero ari umukozi wiperereza. Ibyiyumviro yadusangije byerekana ko rero abanywanyi ba cndd-fdd ku rwego rwo hasi bariko rero barakirana umubabaro ibiriko biribonekeza, ariko bakagaragaza neza yuko banababajwe nanone ku yindi nshuro iyo mbere ubwo rero byari mu rubanza rwa Generali Bunyoni. Muri rusange babona ko rero icyo gihe na Bunyoni ndetse na Ndayishimiye bariko baranyinyurana ko rero muri byinshi Bunyoni abesherwa, ahubwo ko rero bapfa umupfumu bari basanzwe barahuriye ko. Ibi rero nibyo byongeye kwibonekeza hagati y'ubushuti canke y'ubunywanyi bwa Rivuye Ndikuriyo ndetse na Variso Ndayishimiye. Yagize ati
ndabaramukije cyane hama njewe bwanje murabizi ko rero atamenshi novuga naho rero mukunda akunyagiriza ubwicanyi ariko nubwo rero mubivuga turabakunda cyane kuba rero umukozi mwiperereza ajejwe gutorokanya amakuru rero ntibisigura ko twe nawe twoba rero abansi oya gusa ibimenyesha makuru bimwe na bimwe twebwe rero biradufasha kuko rero ucushiramwe rero agashavu n'inzigo mu kubivuga byiza wongereza kuko rero imenyesha makuru bimwe na bimwe birabwa na benshi kandi bikiza benshi tugaruka ku makuru akomeje kugenda aravugwa nanjye reka nje ndabasigurira byinshi ku byo nabashije kuba noronka cyane cyane duhere kuri Bunyoni ndetse na General Neva aragize ati Bunyoni ndetse na Virena na General Neva barapfa umupfumu baca n'abahuriye ko ibi nibyo byongeye kugaragara mu rwego rwo kugira ngo umwe rero abashe kuba yo kwikiza undi hagati ya Reverend Ndikuriyo ndetse na Variso Ndayishimiye kubijyanye n'urubanza rwa General Yegomye Bunyoni ku kibazo cyo gutembagaza ubutegetsi cange kwica umukuru w'igihugu Ndayishimiye sibyo rero ahubwo ni ukutavuga rumwe rero mu butegetsi bari basanguye ibijyanye no kuvuga ko rero yagira amwice hakoreshejwe uburozi sibyo rero ahubwo amatwi adusumira bahuriye ku mupfumu rero umwe bose kuko rero uwo mupfumu yahora ari umupfumu wa Variso Ndayishimiye niho haciye hava kwinubana nico rero gituma abanse ko rero icyo gihe na Bunyoni abivugira ku mugaragaro banse kumaramara nkuko byoma bigaragara ati ndazi abandi ba generali banyegeje amafaranga menshi muhira ariko ntacyo bigeze baratwagwa hama ibijanye no kumwagiriza amahera rero atungira muhira njewe ubwange rero ndazi aba generali nka babiri batunze muhira rero amahera menshi kandi y'agaciro nabo rero nibaze babasake kuvuga ngo rero ibyo gutembagaza ubutegetsi kubera iki rero generali ntigurirwa be na generali Ndayiziga bamuburiye ngo ahunge kandi bari bazi ko rero agira atembagaze ubutegetsi bwabo ni binyoma byambaye ubusa ahubwo ni nyinyurana byo mu butegetsi nkuko byoma bigaragara hama ibisigaye twusaba nuko rero mwokomeza gushira ukuri rero ahabona kubikomeje kugenda biravugwa hagati y'aba bategetsi bombi nkuko bikomeza kugenda bigaragara hagatanga rero mu nyuma yuko hakomeje kuvugwa amagara atifashe neza iyo munyamabanga umukuru w'umugambwe cndd-fdd Reverend Ndikuriyo ahagwariye ngaha mu gihugu ca Kenya i Nairobi hakomeje kuvugwa n'ubundi ibigendanye n'ubuzima bwe butifashe neza ndetse ababivuga bagaca bagaruka kubigendanye n'uburyo rero ibintu bikomeje kugenda bigaragara cange n'uburyo amakuru akomeza kugenda aradusumira cange uburyo byoma bigaragara amakuru yihuta cane akomeza kugenda aradusumira cange akomeza kugenda aratugeraho nuko na Variso Ndayishimiye mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko muri cndd-fdd hakomeje kugenda hagaragara icyo twakwita rero kugerageza no guhangayikira uyu mutegetsi bivuga ko ari we yoba yarafashe ingingo yo kuba yarashatse kugerageza kwagiriza canga se kumuhereza gasopo nkuko bizoma bigaragara canga nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira amwe mu makuru akomeza kugenda aradusumira akomeza kugenda agaragaza neza yuko hoba hari imigambi imwe n'imwe yoba yarakozwe na Reverend Ndikuriyo ariko kandi kaba itarashimishije General Neva Reverend Ndikuriyo nkuko bishikirizwa n'umwe mu bajejwe kumucungira umutekano yarashikiriye uburongozi bw'umugambwe azi neza ikimuzanye icambere yihutiye kwabaye ugushiraho rero akagwi kajejwe kumwamamaza na akagwi gato ariko rero ngo karakomeye cyane abo dukunze kubona ni uwitwa Floris GC Bigirimana ndetse n'abandi bagiye batandukanye n'uwo bita Jaguar akakagwi karakora ibintu byinshi cyane bijyanye rero no kwerekana ko Ndikuriyo ari we rero gihangange mu gihugu biramukorera baramukorera udufoto twinshi turiko rero amajambo yiwe cange amwitirirwa duheza tugatembera
kurondera hose barashiriraho rero imbuga zifise amazina atabaho zijejwe rero kwamamaza Reverend Ndikuriyo ukamengo ni abantu benshi bariko rero baramuvuga kumbe ari kakagwi nyine kajejwe kuba ko mwamamaza. Haraho rero bahabwa ibikorwa rero byo kwerekana ko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutora umuti rero w'ibibazo. Nk'akarorero ni igihe rero hari habuze igitoro harakwiragijwe ubutumwa rero bwavuga ko na kera twagenda n'amaguru ko rero n'ubu bitotunanira. Ni ubutumwa rero bwashavuje rwose abanyagihugu ariko bukozwe ku rwenge. Titurafise amakuru rero y'uwakoze ubwo butumwa muri ako kagwi kandi abikora yabitumwe nk'uko byuma bigaragara. Uwundi mushinge uhambaye mu kwimenyekanisha kwiwe ni Reverend Ndikuriyo ni burya ubutumwa rero atanga yerekana ko atacu atinya. Benshi mwibaza ngo rero ni amajambo amutoroka ariko rero ni ibintu biteguwe neza cyane. Ndikuriyo arakeneye kwerekana ko rero ariwe mugabo arinda mu Burundi, ko ariwe rero ariko arabandanya urugamba batanguye kuva kera kandi ko rero ariwe ashoboye gukingira abagiriza amakosa bohava rero barafatwa n'amakungu mu kwerekana ko rero adatinya kwica impigi abandi bicanyi benshi mbere bakanumva ko rero ko baremeshejwe mu kwanga ko rero abasuma bafatwa. Hari ubutumwa rero aba ahaye abagumyabanga benshi usanga umwe wese afise ico rero yibye ku rugero rwiwe rero maze bakumva ko rero ariwe wenyene azobakingira mu gihe rero ubutumwa bwa Evariste Ndayishimiye bubatera ubwoba gusa nk'uko byoma bigaragara. Witegereje neza kandi ibivugwa n'uyu mutegetsi biragaragaza neza yuko Reverend Ndikuriyo hari n'inyishu zimwe na zimwe agenda ahereza umukuru w'igihugu zidafututse ku buryo rero usanga biboneka yuko iyo afisemo izindi nyungu canga se ibindi agambiriye iboneka neza yuko ariyo mpamvu Evariste Ndayishimiye yarafashe ingingo yo kubashaka kumwikiza. Reverend Ndikuriyo kandi aramaze umwaka abwira igihugu cyose ko atanga inyigisho kugwaruka cane ahatari hake. Ati njewe twarajyanye nk'umwe rero mu bajejwe umutekano wiwe, ni kenshi njewe rero na bagenzi banje twibajije nimba koko umukuru w'igihugu azi ibyigishwa muri izo nyigisho. Hariho rero inyigisho zisanzwe zitangwa n'abandi banyamabanga b'umugambwe ariko kandi iziteye ubwoba ziratangwa na Reverend Ndikuriyo ubwiwe rero by'umwariko iyo afashe ijambo yigisha ibintu bitatu ariko byose bifise ingene bigaruka kumuhayagiza wenyine ubwiwe. Ubwa mbere aravuga ibyo yita kahise k'igihugu ugeze ngaho rero urumva ko rero yigisha amacakubiri y'amoko ahanini akifuza ko rero ugwaruka rw'abahutu rugumana ishavu rya kahise. Ngaho rero aragarukana cane ku rupfu rwa Perezida Ndadaye aho rero aca yerekana ingene yabaye mu basabye ikiziga ca Perezida Ndadaye. Mu gice cya kabiri aravuga cane urugamba rwa cndd-fdd ingene gwari rugoye aho naho rero aguma agaruka ku butwari bwiwe mu rugamba be n'abandi bakeya mu ntwazangabo za cndd-fdd. Ikizira muri ibyo byose ni ukuvuga ubutwari bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Iyo amuvuze yerekana ingene Evariste Ndayishimiye atigeze akomereka ku rugamba ariko agashimika ko rero intwari zose zakomerekeye muri urwo rugamba. Mu mvugo ifobetse urumva ko rero yigisha ko Evariste Ndayishimiye yari umutinyi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igice cya gatatu kijanye n'ubutwari bwa Petero Nkurunziza uwo aramuteba ko rwose akibutsa iragi yabasigiye ko rero ngaho wumva yerekana ko rero ariwe musubirizi wa Nkurunziza. Yerekana ko kandi ariwe yumva ibintu nka Nkurunziza ukuntu avuga Nkurunziza wumvamwo rero kurondera kwerekana ko rero Evariste Ndayishimiye ataco avuze ahubwo ashobora kuba rero atari mu murongo wa sogo ariko kandi byose bivuzwe mu bwenge bwinshi cyane. Mu ncamake inyigisho ziwe zerekana
kugwana intwari zitatu zihambaye mu Burundi, Ndadaye, Nkurunziza ndetse na ubwe Reverend Ndikuriyo. Kandi ibintu avuga rero birakora ku mitima ugwaruka, aragwiyegereza arangiza arusororera, kandi akavuga imvugo rero irukaburira kurwana nkawe rero aho kera imbonera kure zaboneka ari iza Nkurunziza, ubu rero yarahejeje kuzigira izewe nkuko byoma bigaragara. Mu ruyeri rero rudasanzwe Reverend Ndikuriyo asigura ko rero izo asigura inyigisho mu kuvuga ko rero igihugu gifise ibibazo byinshi, kujya rero hashobora kwaduka iyindi myerekano y'abanyagihugu we. Rero asigura ko imbonera kure ziteguye mu mihingo yose kugira ngo zibuze rero iyo myerekano uwo mengo, ariko kandi arategura abazorwanira Ndayishimiye. Ariko igitangaje urwo rwaruka nirwigishwa ivyiyumviro bya Variso Ndayishimiye, ahubwo byigishwa ivyiyumviro bya Reverend Ndikuriyo. Hari n'ibindi bimwe na bimwe biboneka ko yagiye aravuga canga arakoresha bigaragaza ko rero afise ibindi ariko arishakira bitandukanye n'imigambi ya Variso Ndayishimiye nkuko byoma bigaragara. Kugeza ubu abatari bakera rero ntibajya umunwa mu kugaragaza ko ahangaha ariho haboneka imigambi iremereye cyane yo kugerageza kuba n'abafise intumbero yo gutembagaza ubutegetsi bwa Variso Ndayishimiye. Kugeza ubu abatari bakeya ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko rero ariyo mpamvu ya mbere Variso Ndayishimiye yafashe ingingo yo kuba iyo mwikeza. Kugeza ubu update dufite n'ubundi zirasigura ndetse zikerekana neza yuko uyu mutegetsi akomeje kugenda arahura n'ibibazo biremereye cyane, aho binavugwa yuko ibikomeje kugenda biramushikira ari akamaramaza mu nyuma yuko guhema biriko biranga canke biriko biragorana. Ubu ngubu hakaba hakomeje kuvugwa ibijyandanye no kuba rero yabujijwe canga se abari muri ibyo bitaro bambuwe amatelefone, bakaba babujijwe kuba rero banamurungika mu gihugu cy'Uburusiya kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwisumbuye. Kugeza ubu ngubu rero kandi ibikomeje kugenda biravugwa ni ibigendanye nanone n'urugamba rukomeje gushikira ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itangazo ry'umuhari wa MCSR nkuko rimaze gushigwa ahabona mu kanya riramenyesha yuko ikibuga mpuzamakungu c'indege cya Goma akiri mu burengero bwa Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze gufungwa, aho tandege nimwe irekuriwe ku kigo canga se guhaguruka. Inyuma y'ingwano zabyutse mu gatondo ka kare kuri uwamungu igenekerezo rya 2026, aho bivuga ko urugamba rwari rukomeje kugenda rurakomera mu bice bimwe na bimwe mu birometero bishika muri 2 werekeza ku kibuga cy'indege. Bivuga ko abagwanyi ba MCSR bamaze gufata icyo kibuga cy'indege bacyambuye abarinzi bari basanzwe barakirinda. Ni nako kandi urufaya rw'amasasu rukomeze gukubitana ndetse rukomeje gutwara abasoda batari bakeya, haba muri Sadeke, haba muri Monisco ndetse no mu ngabo za Kongo no mu z'Uburundi. Reka mashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu kuri mwe mwese mubandanya kutwumviriza ndetse no gutega amatwi amakuru tubategura ndetse twabashikiriza kuri Burundi News TV. Tugaruke mu kanya turabera hamwe andi makuru akomeje kugenda aravugwa. Ushaka gutanga igitekerezo cawe canke ibyumviro byawe aho muri commentaire canke mu mwanya w'ibitekerezo.